Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa muri no mugoroba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umurwi witwaje ibigwanisho wamaze kwinjira mu gihugu c'u Burundi. Amakuru adushikira akavuga ko umwanya uwari wose intambara ishobora gutangira hagati y'abasoda b'u Burundi ndetse n'abitwaje ibigwanisho, aho hari amakuru yatanguye kuvugwa ko ibitero bikomeye cane byaba bigiye kugabwa mu gihugu c'u Burundi, cane ku batuye hafi y'urubibi rw'ishamba rya Kibira, aho amakuru adushikira avuga ko inzego z'umutekano zahongereshe ingufu kuko zamaze kumenya ko hariho abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi bashobora kunyura. Turaza kubigaruka ko mw'idonido ry'amakuru, aho muza kumenya amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba abyihishe inyuma, ndetse n'abategetsi bakomeye cane baba bariko barakorana n'imirwi yitwaje ibigwanisho irwanya leta y'u Burundi. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane ari kuvugwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa kuko biraboneka neza ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wamaze kwigaburamo imirwi ibiri. Hakaba umurwi uhambaye cane uvuga ko ugizwe n'abari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza baterekwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bamwagiriza ibyaha bikomakomeye harimwo ubugambanyi ndetse no gukora amakosa akomeye cane, aho bamwagiriza ko ariwe wagandaguye wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi umuhisi Pierre Nkurunziza, aho yapfuye adahejeje ikiringo ca gatatu, ikiringo kitari gikurikije amategeko kandi akaba ari ikiringo cyahonyoye ibwirizwa shingiro, akaba ari n'ikiringo cyatumye abarundi batari bake bahunga abandi bakicwa, abandi n'ubu bakaba bagipfungiye mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri abo batashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, amakuru adushikira hakaba harimwo n'abashigikiye wagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza General Godefroid Niyombare, aho amakuru adushikira avuga ko abadede nka bose bari bamaze kwemera ko Niyombare agarukanwa mu gihugu amaze agasubizwa iteka yahoranye, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kumviriza imigambi ihambaye cane General Godefroid Niyombare afise, bigatuma ahita akora ikintu gikomeye cane cyo guhagarika imigambi yose yo kumugarukana mu gihugu. Ibyababaje abadede batari bake babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabahemukira kandi ashaka gutura igihugu c'u Burundi mu manga ikomeye cane. Nabyo nyine murabikurikira mw'idonido ry'amakuru. Saya gusa n'andi makuru menshi ahambaye cane twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Weco ubusabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico usabwa nta cindi, niba utaravyonda kuri sabone canke subscribe pyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Umugambwe wose canke runani rw'imigambwe n'abitoje ku giti cabo barafise uburenganzira bwo kurungika intumwa zitarenga zibiri ku biro by'itora baja gukurikirana uko amatora ariko aragenda. Biteganijwe n'itegeko rigenga amatora. Abahawe ico gikorwa bategerezwa kuguma ku biro by'itora, babwirizwa no kwandika mu cegeranyo gisozera ibikorwa byose uko babonye amatora yagenze kandi bagaterako umukono. Ibyo banditse nibyo bafiterwa ko igihe habaye uwitwaye avuga ko hari ubunenge bwibonekeje muri ayo matora. Naho biruko integuro nshasha y'ibwirizwa rigenga amatora iratomora ko bishitse umwe canke ubundi agasiba kandi yari yarongitswe ataco bihindura ku byavuye mu matora. Yongera koko niyo umukono canke igikumu bibuze ataco bihindura ku byavuye mu matora bivanye n'ibiro naho byabereye.
Mu bahabwa urupapuro rw'icegeranyo c'ibyavuye mu matora harimwo abagize ibiro by'itora n'intumwa zarungitswe imigambwe ikorera mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abitoje ku giti cabo. Ibyo byose nyene bigakorwa kugira ngo amatora azagende neza. Umugambwe Cotebu uranegura ko mw'icungera ry'amatora yo muri 2020 abayahagarariye bavuye mu magambwe itandukanye bashizwe kure y'ahariko harabera amatora. Kefa Niyibizi urongoye asaba ko boza barashirwa mu kibanza kiborohereza gukurikirana ibikorwa byose bibera mu tuzu tw'amatora. Mu mugambwe FP Ineza bo basigura ko kenshi ibiri mu mategeko bidakurikizwa uko biri. Hagati aho François Rohero urongoye asanga nk'ikijanye no gutera umukono ku byegeranyo by'ibyavuye mu matora coba itegeko ku bahagarariye ayo matora kandi kikagenderwako mu gihe byabigaragaye ko habaye ubunenge muri ayo matora. Ibi byose biriko birakorwa ariko biraboneka neza ko byanze bikunze ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwateguye kwiba amatora yimirije imbere kuko bazi neza ko ata murundi numwe ashobora gusubira kujya inyuma ya CNDD-FDD bivanye n'ikibi abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bariko barakorera abarundi. Akaba ariyo mpamvu umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wakoze ibishoboka byose kugira ngo usambure umugambwe wazaga imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi seneri. Akaba ari umugambwe arurongowe n'umushingamateka Gatorwa Hasa ariko bakaba barawumwatse mu buryo budakurikije amategeko bakawuha Nestor Girukishaka uri gukorera mu kwaha kwa CNDD-FDD. Ibyo byose akaba ari ibimenyetso byerekana ko amatora atazigera agenda neza mu gihugu c'u Burundi kandi akaba ari ibintu byerekana ko demokarasi nga mu gihugu c'u Burundi CNDD-FDD yamaze kuyifuta. Akaba ariyo mpamvu imirwi itandukanye yitwaje ibigwanisho ivuga ko igomba guharanira demokarasi mu gihugu c'u Burundi kandi iyo mirwi ikavuga ko izakora ibishoboka byose kugira ngo ituze ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubutegetsi bumaze igihe kinini buboheye amaboko imugongo y'abarundi aho benshi bemeza ko ubukene buri mu gihugu c'u Burundi byose nta kindi kiriko kirabitera uretse ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD butazi gukorera abarundi bose ahubwo akaba ari ubutegetsi bukorera akarwi gato cane kamaze imyaka igiye kuba 20 karongoye igihugu c'u Burundi. Ariko bikaba biboneka neza ko CNDD-FDD ubutegetsi bwayo bwabugeze ku mpera kuko abarundi batandukanye bari mu mihingo itandukanye yaba abarundi bari mu gihugu c'u Burundi yaba bari hanze y'igihugu, amashirahamwe atandukanye adaharanira ibyicaro bya politike ndetse n'abaharanira agateka kazina muntu bose baremeza ko CNDD-FDD yamaze kwica igihugu c'u Burundi bakemeza ko igisigaye atacindi uretse guhaguruka abarundi bose bagafatana mu nda amaze bakikuraho iyo ntwaro y'agahotoro, iyo ntwaro y'agacinyizo, iyo ntwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi kuko benshi bemeza ko igihugu c'u Burundi kigeze ku mpfiro bivanye n'ukuntu abarundi babayeho mu buzima bugoye muri no minsi kubera ibura ry'igitoro, ibura ry'umuyagankuba, ibura ry'amazi ndetse n'ibura ry'isukari. Ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutwara igihugu c'u Burundi kandi bikerekana neza ko bagumye kumureka akarongora igihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi cyakisanga kigeze mu bihe bidasanzwe nk'uko n'abandi bameza ko n'ubundi Uburundi bwamaze kwinjira mu bihe bidasanzwe bivanye n'ibikorwa bikomeye kandi biteye ubwoba biriko birabera ku butaka bw'u Burundi. Murazi ubwicanyi bugumya bwisubiriza mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi, benshi bakabona ko ari ubwicanyi babwagizwemwo uruhara n'abategetsi bakomeye bakomoka muri CNDD-FDD ndetse n'imbonerakure zitandukanye zidashaka ko hari utavuga rumwe n'ubutegetsi ushikiriza icyumviro ciwe kandi ugaragaza ko adashigikiye ubutegetsi uri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu ntango z'aya makuru kari kababwiye ko tubabwira ku makuru ahambaye cane arabana n'umutekano aho abarundi bafise ubwoba bukomeye cane kubera amakuru yatanguye kumenyekana ko imirwe yitwaje ibigwanisho harimo Red Tabara batanguye gutegura ibitero bikomeye cane ku butaka bw'u Burundi. Hakaba hari n'imirwi itandukanye yamaze gushika mu gihugu c'u Burundi yitwaje ibigwanisho
aho iri mu ishamba rya Kibira, bikaba bivugwa ko umwanya n'umwanya intambara ishobora kurota hagati ya leta y'u Burundi ndetse n'abitwaje ibigwanisho, kuko biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamufasha gutwara igihugu c'u Burundi byo gutwara igihugu byamaze kubananira, akaba ariyo mpamvu havutse imirwi irwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD kandi ikaba igenda yiyongera iba myinshi cane. Murazi nk'ibyatangajwe ku munsi w'ejo na General Major Aloyizi aho yavuze ko Nzabampema, aho yavuze ko ibintu biriko birabera mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kandi ko leta iriho ikwiye gusezererwa, byaba bisabye ko bakoresha ingufu canke se ikindi kintu gishoboka. Bakaba basabye abarundi kubafasha, ariko bikaboneka neza ko abarundi isinzi bakiranye iryo jambo rya Aloyizi Nzabampema igishika gikomeye cyane, kuko bavuga ko igihe kigeze kugira ngo abarundi batabarwe, kuko biboneka neza ko ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Akaba ariyo mpamvu abatandukanye bavuga ko igihe kigeze kugira ngo batabare igihugu c'u Burundi, ariko amakuru adushikira nuko ibintu bishobora kugenda neza mu minsi iri imbere, kuko imirwe itwaje ibigwanisho irwanya leta y'u Burundi iri hanze y'igihugu c'u Burundi iriko irakorana bya hafi na bamwe mu bajejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, bavuga ko babuze imbarutso kugira ngo bikureho intwaro ya CNDD-FDD, kandi bikaba biboneka neza ko uko byagenda kose abantu bajejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko barakorana n'imirwe itwaje ibigwanisho harimo na Red Tabara, nk'uko n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca aherutse kubitangaza, akavuga ko Red Tabara akurikije uko iri gukora ibitero itabishobora itari kumwe n'abajejwe umutekano mu gihugu c'u Burundi. Kandi akaba ari n'amakuru yamaze kumenyekana ko hari intwazangabo zo ku rwego rwo hejuru ndetse n'abakoroneri harimwo n'umujenerali bariko barakorana bya hafi n'imitwe yitwaje ibigwanisho iri hanze y'igihugu, bakaba biteguriye gutabara igihugu. Abo bose bakaba bariko barakorana na General Godefroid Niyombare wagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, aho amakuru adushikira avuga ko ibyo yari yeretse Ndayishimiye ndetse n'abadede bose agomba kuza gukora mu gihugu c'u Burundi kugira ngo gitere imbere. Benshi mu CNDD-FDD bari babonye ko ari sawa kandi ko bishobora guteza imbere igihugu, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kubiraba yahise abona ko byanze bikunze n'ubundi kimuzanye ari ukumukura ku butegetsi. Akaba ariyo mpamvu yahise yanga ko agaruka mu gihugu, agahita acana umubano n'u Rwanda ndetse akavuga ko atazasubira kugenderanira n'igihugu cy'u Rwanda, aho yacyagereje amakosa akomeye cyane kandi ateye ubwoba. Benshi bakemeza ko ari remetanya rikomeye cyane ririko rirakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo gucafuza icyo gihugu cy'u Rwanda ndetse no gucafuza abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, ariko bikaba biboneka neza ko abarundi bijuna n'ijambo bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu c'u Burundi. Ibyo biriko biraba gutyo mu gihe mu gisata kirabana n'ubutunzi naho ibintu byamaze kuyangara. Murazi kuntu ibura ry'igitoro ritesheje umutwe abarundi, murazi biriko biraba, bikerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho yahenze abarundi ko ikibazo cy'igitoro agifashe mu minwe, ariko ko ntacyo yigeze afata mu minwe, ahubwo ko ariko arakigurisha muri Kongo kugira ngo yirongere amahera, nk'uko ari kugurisha abasoda b'u Burundi muri Kongo bakishwa kugira ngo yirongere amadolari ari guhabwa na Tshisekedi. Umwungeri mukuru wa Diocese Gatolika y'iyo ntara Musenyeri Yohakimu Ntawondereye agira ati muragenda hajya ku madandarizo y'igitoro, iyo igitoro caje murabe ibihakorerwa ndetse n'ibiriko birahabera, muzohava mumenye uko isi imeze ndetse n'ikibi abategetsi ba CNDD-FDD bariko baradukorera. Ibyo nyine biriko birabera mu ntara ya Muyinga. Igitoro giherera ikitari igihe abatari bake bamaze kugitahiriza mu makaritsiye yabo. Musenyeri yemeza ko igitoro impamvu kitariko kiraboneka ari uko abategetsi bakomeye cyane bariko barakigurisha, kandi bikaboneka neza ko batari kugiha abakikeneye. Byose bikaba biriko birakorwa mu ntumbero yo kwirongera amafaranga batarabye ku nyungu z'umunyagihugu. Mu kanya gato akakubwira ngo caraheze, kandi biboneka neza ko bamaze kukidandaza ku bagiye kukigurisha mu kinywabi. Ibi nyine bikaba byamirizwa n'abarundi batari bake. Ababwiriza guhagararira ubutungane ngaho ugasanga nibo bari mu badandaza ico gitoro bakingira ikibaba abo bagitahiriza iyo bashaka.
ngiyo isi turiko, ngibyo ibyo abategetsi ba CNDD-FDD bariko baradukorera. Ibyo yabishikirije ku w'Imana igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kane 2024, ni mu gihe muri iryo ntara hibonekeza imyidogo myinshi y'abanyagihugu ku bijanye n'igitoro, kuko niyo bishitse ngo kirabonetse ata munyagihugu asanzwe yigera akironka kubera amanyanga y'abakidandaza. Abanyagihugu bidoga bavuga ko ibyo kibonetse ku murango kitangwa akanya gato, naho nyine kigatangwa ku matelefoni. Ahari abategetsi baterefona abajejwe umutekano w'ahariko hatangirwa igitoro, bakaba bategeka abo bagiha ndetse n'abo batagiha. Abanyagihugu bakeneye igitoro barakibura, kandi bikabyara ingaruka zikomeye cane, kandi byose bikaboneka ko byagizwemwo uruhara n'abategetsi bakomoye bakomoka muri CNDD-FDD. Ibyo abarundi bakwiriye gukorera hamwe amaze bakikuraho iyo ntwaro, kuko biboneka neza ko ataciza ishobora kugeza ku mwene gihugu mu gihe ikiraba inyungu zayo ku giti cayo, ntirabe ku nyungu z'igihugu cose, aho benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi abarundi batari bake bari bizeye ko aje guhindura ibintu, ariko icyababaje abarundi kikanabatonoza gusumba nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaje rwose ahuhura n'ibyahukaga, kuko biboneka neza ko ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi rwose biteye ubwoba. Bamwe bati za mpanuro abasenyeri batanga rwose leta ya CNDD-FDD yari ikwiye kuzigenderaho, kuko iriko irakora amakosa akomeye cane. Izi mpanuro z'abasenyeri zirahambaye cane, burya leta Ndayishimiye yoshobora kuzishira mu ngiro. Muri kahise k'iki gihugu cacu turazi ukuntu Burundi bwaguye kenshi mu kaga bivuye ku gatima ko gukumirana no kwikigirako ubutegetsi bwose. N'ubu tugumana umwitwarariko, kuko hibonekeza ibimenyetso by'uko hariho abipfuza intwaro yo kudusubiza muri ya ntwaro y'indinganizo ishingiye ku mugambwe umwe. Birakenewe rero ko hatsimbatazwa intwaro iha ikibanza imigambwe yose, harimwo n'iyidahuje ivyiyumviro n'uri ku butegetsi, gutyo abarundi bose bagashobora gushikiriza iryo bafise ku mutima, no mu bimenyeshamakuru by'igihugu bagatunganya amanama bakurikije amategeko atakubaburagiza ndetse no kubakorera amabi akomeye cane. Ko leta yashimye kwitwa leta mbyeyi, yatsimbataza gute ako karangamutima gute kandi idashoboye kumviriza no gutunganiriza bose, kugira ntihahave haba bamwe bumva ko bakumiriwe, mu gihe abatari kumwe n'umugambwe uri ku burongozi bw'igihugu bafatwa nk'abansi, maze ntibashobore no gushingwa amabanga ngo bakore akazi kandi babifitiye ubumenyi n'ubushobozi. Biraheza bikagorana guharanira itunga rusange. Birakenewe rero ko abarundi basubira kuganira ingene intwaro yoha ijambo bose igatunganiriza bose. Turumva abantu batari bake bidoga ko mwitwanga ry'akazi hatarabwa ubumenyi bukerebutsi, buhinga n'ubushobozi, ariko ko harabwa cane umwete wo gukorera umugambwe uri ku butegetsi canke gutanga ibiturire. Ibyo bituma irangurwa ry'imirimo umuntu ashinzwe ridafatira ku bumenyi, ubukerebutsi n'ubushobozi. Ibyo byose bigira ingaruka mbi ku mwimbu, ugasanga igihugu giha agahembo ibinebwe n'abariko baragisahura, maze ukurya ibiturire bikagenda byimonogoza mu gihugu cose. Kumva mu gihugu cacu hariho abantu bacicwa bunyamaswa canke bakagenda amazima yongo kubera politike canke izindi nyungu arizo zose, ni ibintu biteye agahinda. Tuboneyeho akaryo ko gusubira guhoza ababuze ababo mu bihe bishize. Niyo umuntu yoba afashwe n'inzego zibijejwe, bitegerezwa gukorwa hisunzwe amategeko, umuntu agapfungirwa ahantu hazwi kandi hashobora gushirwa n'abo mu muryango wiwe. Ubutumwa bw'abepiskopi ba Eklezia Katolika y'u Burundi bwatanzwe mu masengesho yose yo kwa 14 ukwezi kwa kane 2024, aho nyine basemereye bavuga ko leta ya CNDD-FDD iri gukora amabi akomeye cane. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cane turiko turabatunganiriza, arabana n'ibiri kuvuga mu mutekano, ndetse n'uko abarundi batandukanye basaba ko iyi leta ya CNDD-FDD yatanga imihoho, kuko yananiwe gutunganya igihugu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.